turabe oya genda nako wanavyibushe ninde umvise ngiye kurima mu rubanda turabe none turabinda wewe ntande ngana uko wari ufite turabe igishukuri yerekana inzira inyenyeri ndoga yukukinga kwacu ya ubuzima kweli wapi mbona agakina nawe kucu birato byahetse indabijyana mu babingwa kweli ngaha hano yo ku mugoroba wanje atari hari pe umuza kunywesha icupa hano kamata nk'ibiro bibiri by'ibisoya ngaho sinogira hane hano tori ibiro bibiri prema kandi azi ko bompa inoti ibiro bibiri nkaba bitatu ibihumbi 5 bine na 5 aho ndakeca n'ababingwa Rwanda binyegetse pe umugore wanje ko ndakugira hane ndabinyegetse pe araduhuye ntamenya na kimwe kimwe cyari benshi ngomba nkwe aha ndazi ndakeca pe meze neza ubwiza rero mama cuma yamekufonde nyarutsa wirutse yandonderera ikigabana cyane mwe mwavuganye ha ibintu ngo mwe mwavuganye ashavuze ati ushitse ucugenda ibi navyambanye nibi ibiki Wena kugeti mama cuma yagutegera iki turabe oya genda nako wanavyibushe ninde umvise ngiye kurima mu rubanda turabe none turabinda wewe ntande ngana uko wari ufite turabe turabe niho wari tugore dusigaye mu nzu karanyanya iba ego mwizina rya Yesu wari utwaye tutugori ngiye kurima hajya handi mu rubanda wese nakubwiye ko nagusana mu rubanda yakose hahe mu rubanda hehe ngiye gusubizamwo mana yanje jewe ndadutahanye nawe ibi ni byo gukubita kugira abana barye mana yanje ninkunda avuga iki mu bandi bagabo ningene jewe nabemereye inzu gasonga aranyica kweli naka karato nibisa bayikoma n'icupa wapi